Bye. That's good. Bye. Umviriza mbibwira mbabarira no kuri kwimana ndagusaba ikintu kimwe ntitwihe ibara n'urugo papa. Imagine umukozi ari hiya wa mukobwa wawe ari hiya bose anga tumeze nk'uko bibaza buca bavuga gute bari n'icyo ariko muri African Hotel niho heza cyane wamaze kubona umenga bose atikiza umuntu nk'uko kwacu. None sho mwapofata isaha zingahe? Jemwe natugenda nka saa sita toto ni gitoto twari sawa. Umuntu cyagenda tukaca twumbure furahisha umwana kakana wawe. Yego. Ndashaka ka brochette kari ya company no munsi. Oya tugiye inkoko. Byaro ko kujya munsi umpinga bari barutetse. Kuko bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo cyanje. Icyayi cyahiye wamaze gushyira ku meza ko ntibihoboka. Yego, icyayi cyahiye namaze no kugishyira ku meza. Okay, ça, merci. Nimende muri dushe tutake wakana ndo kwishura. Reka tubane. Hewe, hari ikintu nari naragomvye kubaza, icyo nagomba ndakubaza. Kumenga databuja agukunda cyane, gusumba uko akunda mama wawe. Ha? Ni kubera nabonye wa musaza kuzaniye agahuzu keza, ngo yakabonye ahantu ngacabona ko kubera. Ibyo n'umupapa mwiza sha. Akunda twese ntacagura byo. Vite. Abantu bo ngaha ubaravye mu maso baboneka nk'aberana, ariko imitima yabo irirabura no kuri sintu benshi. Kuko bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo cyanje. Hello guys. Safi mzee. Fresh. Safi boss. Meze neza. Yego. Karawari mbere. Yaje ugesera ubuhe mukomeje. Okay guys. Nagomba undabere ya chambre. Mimi nkunda kujamwo sinzi ko disponible. Yara boss. Yara chambre yawe irahari. Ariko hari utuntu kiko barakora. Muri dushe mu toilette. Hamizini nazo zirahari mu rugo. Sanze dushe mu toilette hanze sinzi ko ushobora kuzijamo. So, ndetse takibazo. Ubu tukatwereka. Ninge manzi ndabandike. Ni ya mazina nyine ntayeri. Ariko mimi ntangorane ndabizeye nta kibazo. Gusa urazi ko ndashaka ko monoko. Ariko byari binakubwiye. Sawa sawa. Kuko bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo cyanje. Mabuja. Meze neza karibu. Mabuja. Karibu kweli. Karibu kandi kabisa. Ndasha mwifuza iki? Tuje kurondera shambre. Kandi shaka shambre y'ivyo. Abrabise suite. Shaka shambre ya benshi ngakujoyire. Bibona nawe. Mabuja. Nta shambre irahari kabisa. Irahari ariko hari ibyo batareza gutunganya ariko hari iyindi iri hanze dushaka toilette itanzwe iri hanze sinzi rero nyene bimeze rero kano kagura mu gaciye
Wumvise akavura? Akavura karyosha ikirori. Wo gusa twereke chambre, enjoy. Chip. Sawa. Sawa, tugenda kwereke kare nta kibazo. Yego. Ewe mbikone bimeze gute? Murafise urukwavu? Shaka muzana urukwavu. Umwe nyine runiniya. Akompanyema nawe urabizi kwa kundi nyine. Amafriti menshi, salade tubibona nyine. Okay. Kandi mubiri mugatuza kubifungura tuvuye hariya. Tuvuye hariya twajeje tuje mara. Okay. Mabuja. Nawe yo kwiga. Ubuse ikibazo c'inkwavu. Nawe ushaka urubona. Aha zirahari kabisa nta ngorane n'imwe. Akompanyema nawe yawe ndayizi. Ndayizi nta kibazo na kimwe. Ndayizi. Tekana. Sawa, tugenda bereke. Kuki bimeze uku ibyo mu rugo mbiriza nkubwire kibondo cyanjye Boss, Leo na mzee. ko fresh. Safi kweli. Yo bari boss hakiri kare. Ngora nereka ntabishasha mzee. Hamwe tutababonye nta kintu turonka. N'ubugesera. Vuga rero. Hani hari tuje hari boss. Ana ngora Nenda kubaza. Mugu uye jibona kijya mu kazari. Nari maze kumusomokera rimwe uje kujya no kurumva nta kintu nakinjire. Yego. Kujya mu meri na mega se cyane. Aho gurazi. Ana mta. Ujya mudamu muri ko. No wakera ngaha. Kera gose. Maze kumwakira nk'incuro nka 10 cyangwa 20. Sawa none ndakubaza ikintu kimwe. Burya nk'umuntu yamaza ngaha kenshi ntimushobora kumupunguriza amahera agapunguka akaba makeyi. Jeko nabonye chambre zo ngaha ari nziza kandi ziryoshe kurukira. Nta kibazo na kimwe. Hari umugabo avuye ngaha ubwanwa n'amarore mu bogari. Asha. Basohotse n'agakorwa gato. Gato cyane kudususu dutoto. Bagasitwazi. Na midi hari gozona bizinga turabakunguriza. Ni bondo ndumva ni sawa. Ndabijya mudamu turi kumwe n'abave yirandura azamuka ko bagoye. Karibu nejo. Asante. Kuyatevye none kabasha ciyajaye. Kamandira mu chambre. Shushu. Uhagaze ngaho. Oya wari hehe wewe? Bona kurindire nkakubura. Wari mubiki? Ndizara tuvugana n'umukira ngaho. Nzi ko ari bwo bwa mbere hanze niko ndamubaza ibintu cyabo ukuntu bimeze. None ukuntu mubatse bari tuvugana n'umukira ngaho. Nakurindiriye. Hari ikibazo basi. Ntaco basa byo kuragwa rupavu ko gwahiye cyo tujye tukabigenda gutaha. Iyo ore ni bon. Bon. Bebaje. Uyu mugabo wanje nakantu namukorera. Yigumana n'urya muhungu wiwe. Gira ndamwicishe. Komeye gufise ubwoba. Aho umugabo uramufise. Bazo uyu wakuzaye. Bazo uyu mugabo uramufise. Umugabo ntufise. Abavyeyi habarihejeje. Ubwenge. Ngira nsubire kuri wa mufumu udete yanjana kugira ngo uyu mugabo ndazi ko yongorera akantu k'umuti
kugira uwo mugabo ndamwikure. Mama. Mama. Keita mwana ntiwagiye kw'ishuri? Yeah, yamusubigira ngaha. Sawa. Mama none kusanzwe ivyiyumviro vyinshi uri mu biki? Uracyari muto kibonye kandi mu bibazo by'ubuzima. bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo cyanjye kuko bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo Ok. Kanyaruki. Chérie, mieux ça. Niko. Ah, merci bien. Merci. Hama. Hari umutipe ahavazana ijya modoka. Urabyumva? Ntumwemere ko akora contact. Aca yigusigira. Kuko ndiko ndabona yuko bagiye batipe ko baranga ukuntu umuhaye imodoka aje gutembera akagira ibindi n'ibindi. No, ayisiga. Ibindi turavugana by phone. Sawa. Bye. Bye. Kazitete? Yego. Alo? Koresha umwanya. Wa mugabo aragiye. Koresha umwanya nyaruke ngaha mu cumba. Ngaha mu cumba nyine. Sawa. kuko bimeze uku ibyo mu rugo umviriza nkubwire kibondo cyanjye